Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo. Kuri mikro muri kumwe na Jodiane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye, tukahera ku yagezweho hirya nino kw'isi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo. Mwaramutse Diane, mwaramutse namwe inshuti muduteze amatwi. Amakuru tubafitiye yo hirya no hino tubahere muri Afrika y'Epfo, aho perezida waho Cyril Ramaphosa yagendeye igice ca Soweto mu gisagara ca Johannesburg ku munsi w'Imana kwirabira ibibanza bikoregwamwo imirimo y'ubudandaji vyononekaye, aho abantu bapfuye bahonyanzwe mu migumuko yatewe n'ipfungwa rya Jacob Zuma yahoze ari perezida. Itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP rimenyesha ko abantu batari munsi y'amajana 212 bapfuye muri urwo ruhagarara, benshi muri bo bahonyanzwe igihe amamanga zini yasahugwa. Abantu barenga ibihumbi 2,500 barahagaritswe bagirizwa ubusuma no gusambura ibintu. Perezida Ramaphosa yatangaje ko batewe impungenge bikomeye n'ivyabaye, yamaravuga ko bahakuye icigwa cuko bategerezwa guha inguvu kurushiriza inteko zijejwe umutekano. Inyuma yuko ashimiye abafashije gukuraho ivyononekaye, yavuze ko abasahuye ibintu bazoshigwa imbere y'intahe. Yarashimiye abanyagihugu bubahiriza amategeko kuba bagiye hamwe bakagwanya akajagari. Yatangaje ko bunze ubumwe badashobora gutsindwa. Tuve muri Afrika y'Epfo dukubitire muri Liberia, aho irengero ry'abantu batari munsi y'indwi ritazwi inyuma yuko ubwato buzamye mu mazi y'ibahari Atlantique hafi y'igihugu ca Liberia. Itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters bivuga ko ubwo bwato bwari buvuye ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia ku munsi wa gatandatu mu gitondo bugana ikivugo kiri mu bumanuko bw'igihugu. Bwari bukwije ibintu ngenderwa ko bisabwa kugira bukoreshwe. Abakora ko bararungitse ubutumwa bw'uko bari mu bibazo, nyamara igihe abajejwe gutabara bahashika bwaza bwatanguye kuzama. Itohoza ririko riraba ku kugena ubwato butari bukwije ibisabwa bwashoboye kuja mu mazi burimwo abantu n'imizigo. Nyene ubwo bwato akomoka mu gihugu c'Ubushinwa yarahagaritswe ku munsi w'Imana, akaba ari mu minwe y'ipolisi muri iki gihe. Igitigiri c'abantu irengero ryabo ritazwi ntikizwi nguko bitangazwa n'umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru. Impapuro zerekana ko abantu 18 bari muri ubwo bwato igihe bwava ku mugwa mukuru wa Liberia Monrovia. Yamara abategetsi bibaza ko abantu barenga ico gitigiri bashobora kuba bari muri bwo. Abantu 13 barapfuye ku munsi w'Imana mu burengero bwa Kenya igihe ikamyo itwaye ibitoro yaturika. Iyo mpanuka yabaye igihe abantu bariko bayivomamwo ibitoro. Batanguye kuivomamwo ivyo bitoro igihe yagira isanganya mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu hafi y'ahitwa Siaya. Ikamyo yari itwaye itoni 200 y'amata yasetse. Iyo kamyo yari itwaye ibitoro yatumye yubama ku ruhande rw'ibarabara. Nguko bitangazwa n'itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika AP, abantu baciye birukira aho iryo sanganya ryabereye kuvoma ibitoro. Gatoyi inyuma yaho iyo kamyo yaciturika iraka umuriro. Naho abategetsi bari bagabishije imbere yaho abanyagihugu kutegera habereye amasanganya nk'ayo barondera ibitoro, abanyakenya batari bake babandanya kubikora kubera bahanzwe n'ubukene. Mu mwaka w'ibihumbi 2009 abantu batari munsi y'120 barapfuye inyuma yuko abantu isinzi bakoraniye ku ikamyo yari itwaye ibitoro yari yubamye, mu nyuma yaho iraturika. Yamara kubera ubukene abanyagihugu bavuga ko atakundi babona bashobora kubigenza kugira bagaburira imiryango yabo. Tuva mu karere ka Afrika dukubitire mu Budagi, aho chancelier w'ico gihugu Angela Merkel yagendeye ku munsi w'Imana igice cyasinzikajwe bikomeye n'imyuzure yatewe n'imvura ikomeye. Yemeye imfashanyo yihutirwa y'amafaranga hamwe no gushimikira kurushiriza kuvyerekeye guhangana n'ingaruka zihindagurika ry'ibihe. Ni mu gihe igitigiri c'abahitanywe n'imyuzure mu karere k'uburaya bwo mu burengero kimaze kurenga 180. Merkel yagendeye imihana yahitwa Schuld mu burengero bw'igihugu, aho inyubakwa zitari nke zononekaye canke zirasambugwa n'imyuzure ikomeye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu. Angela Merkel yatangaje ko yaguye mu gahundwe inyuma yuko iboneye ivyononywe n'imyuzure. Yatangaje ko abategetsi bazokora kugira ibintu bisubire mu buryo. Yavuze ko leta izokwemeza imfashanyo y'amafaranga yihutirwa ku munsi wa gatatu. Turangirize ku nkuru yerekeye Algeria na Maroc. Algeria yaratumye ko ku munsi w'Imana ambasaderi wayo muri Maroc bivuye ku kutumvikana hagati y'ivyo bihugu bibiri kuvyerekeye intara ya Sahara yo mu burengero. Ico gihugu catangaje ko gishobora gufata izindi ngingo. Iyo ngingo yafatiye ku vyatangajwe n'intumwa ya Maroc mw'ishirahamwe mpuzamakungu ONU kuvyerekeye intara ya Kabylie yegukira Algeria. Yasavye ko haba uburenganzira bw'abanyagihugu baba mu ntara Kabylie bwo kwishira bakizana. Yavuze ko Algeria idakwiye kubima ubwo burenganzira mu gihe ishigikiye ukwishira no kwizana kw'intara ya Sahara yo mu burengero.
Fidel Niyongabo urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Nongere ndabashimire ko mandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 ya radio Ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya bose. Incamake y'igice ca kabiri c'amakuru tuafitiye muri kano gatondo. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Rwanda burabandanya umugambi wo gupima ikiza ca COVID-19 abanyagihugu. Ubasanga mu burere barimwo abapimwa barashima naho hari abavuga yuko bagifise vyinshi bikibabangamiye. Yewe nta bushobozi mfite n'abana batoya nk'inzu y'icyumba na saro biba bikaze nyine. Uyu ni umwe mu banyagihugu bo ku murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali asigura ko ukwikumira kubo basanganye ico kiza bigoye bivuye ku mazu mato bato babamwo. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu reka tuyahere mu gihugu c'u Burundi aho leta iherutse gushiraho umugambi wo gufasha abaganga baheza amashure kuja ku rugero rumwe na bagenzi babo mu bihugu vyo mu karere kugira ngo batange umwimbu mwiza. Uyu mugambi ufashwe mu mugongo n'igihugu c'u Buholande ukaba werekeye amakaminuza 3 akomeye mu gihugu afise ibisata vy'ubuganga harimo kaminuza yegukira leta. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Eloge Wirikaneza. Umugambi witiriwe nishe ya 240 uri mu rukurikirane rw'ibintu vyinshi leta yashizeho mu gushira ku rugero rumwe inyigisho zitangwa muri za kaminuza kugira zise n'izibindi bihugu kandi zigezweho. Mu gisata c'ubuganga uyu mugambi ushikiwe n'igihugu c'u Buholande wakozwe habanje kuba ivyigwa vyerekana neza uko umuganga w'umurundi yo kwiga kanonosora ivyigwa ku buryo n'abanyagihugu bahagirira koyoko. Muganga Joseph Nyandwi atwara ikigo c'igihugu c'ubuvuzi NSP akaba no mu bateguye uyu mugambi yatwiganira zimwe mu nkingi nyamukuru zibugize zirimo kuba umuganga azoronswa ivyigwa ku ngorane z'abanyagihugu bazobajejwe kuvura kandi nabo babigizemo uruhara. Gusubiramwo ukungene twahora dutanga ivyigwa kugira ngo umunyeshuri ariko ariga habemwo ukuronka ubumenyi bigenda vyiyongera gushikaho ashikira kuri bwa bushobozi dushaka. Hanyuma tuca turondera ingene tuvyigisha nk'uko ivyigwa vy'ubuganga vyigishwa mu makaminuza menshi yo kwisi atari no ngaha gusa mu Burundi vyigishwa hakurikijwe approche pédagogique mu Congereza yitwa problem based learning. Umunyeshuri niwe ari hagati y'ivyigwa vyiwe sumwigisha aba hagati y'ivyigwa. Hanyuma rero kubera yuko uwo muganga azoza gukorera mu banyagihugu no kumenya ingorane zerekeye amagara y'abantu mu banyagihugu turatwongerako ikintu citwa mu Congereza COBS, community based education and service. Nukuvuga yuko ubu kwigisha umuganga kumwigishiriza gusa mu amphithéâtre na communauté itegezwa kumwigisha kubera ni hazoza gukorera azingorane zawe. Ya kabiri nuko ivyo bijana cyane n'ikintu citwa assurance qualité et bonne gouvernance. Tuwero twashizeho amaserire ya assurance qualité mu faculté na bonne gouvernance. Iyindi nkingi yerekeye ibijanye na genre igitsina gore ni bake baba biga iby'ubwo buganga abavyize nabo babandanya kugira ngo baronke ama diplôme de spécialité. Iyindi nkingi yerekanye n'ubushakashatsi. Iyindi nkingi ijanye no gutegura ivyigwa umuntu tuzokwigisha turavye n'ukungene azoronka akazi. Sivye abana bakize umuvugizi w'ishirahamwe ryitaye neza y'abarwayi mu Burundi Semabu ahamagarira leta kwitwararika ko abaganga bazoheza muri no mugambi bakorera mu bitaro barimwo aho kumara umwanya munini muri za kabine zabo zigenga nk'uko bikunze kuba ku baganga b'abahinga. Umugambi ni mwiza mugo niwe caba nk'abandi tubura kandi tubabona ya CMC specialist babona ko ari induruga tubatore mu bitaro vya leta usanga baboneka imyanya minini mu bitaro vyabo prive. Rero usanga abanyokuru bacu babaruguru badafise uburyo bashobora kwaronka kandi baba bagwaye babakeneye. Mba nawo bandi baba forme ubumenyi babahawe n'igihugu baba forma kugira ngo baje ugwego baje gusahiriza abaganga bari bake maze bafata imyifato nk'iya abandi tubona ko itabere taduhimbara bace baja ku kivi bakore
baca baje kugira amakabine yabo, inyigisho bahawe bazikamisha amahera y'umurengera, usanga n'abafise amikoro make nabo bica bibagora kubatora, ntibabe nk'aba médecin spécialiste tubura ku bitaro vya leta, ugasanga bakiye nk'abantu 3 gusa 5, mugabo ugasanga iwabo na 35 barabakira. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Sanctus Niragira yemeza ko atankeka hazoba impinduka mu bijanye n'ingene abagwayi bitabwaho, gusa yibutsa ko hasigaye iminsi itari mike kuko abanyeshure batanguranye n'uyu mugambi bakiri mu wa kabiri. Imigambi bene iyi irafata umwanya kugira ngo bishikire abenegihugu bose, ariko murumva yuko ico kibazo cafashwe nka nkama, kandi ko amayuniversite yacu na cane cane ivyo bisata bijejwe gutunganiriza abo benegihugu biri ku kivi. Murumva ko turiko turigisha abanyeshuri bacu kugira ngo bashobore gutorera inyishu izo ngorane. Ni ukuvuga muvuze ati bagiye kuronka agahengwe kuri ivyo, kuba twihuse tuvuze ko ejo bazoba baronse agahengwe, ariko murumva yuko abanyeshuri bahereye mu wa mbere biga bakoresheje ubwo buryo. Ubu ntihenze bageze mu mwaka wa 2 aho bazorangiriza ayo mashure. Twizeye neza ko tuzoba dufise abaganga, abavuzi bafise ubuhinga n'ubumenyi bukomeye cyane. Uyu mugambi werekeye amakaminuza 3 ari mu ya leta hamwe na kaminuza 2 z'abigenga. Uburundi kiracari mu bihugu bifise abaganga bake, baba abahinga canke abaganga bavura ingwara zose muri rusangi bazwi nk'abageneraliste mu Gifaransa. Mu kigo ca ONU c'itamagara y'abantu OMS kivuga ko abaganga bari hagati ya 2 na 3 badahagije ku bantu 1000 muri ico gihugu ho ico gitigiri c'abanyagihugu bakurikiranwa n'umuganga ari munsi y'umwe muri rusangi. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nanabice ku masonga nkitangura, ubushikiranganji bw'itamagara y'abantu mu Rwanda burabandanya ibikorwa vyo gupima abanyagihugu ikiza ca COVID-19. Vyitezwe ko hapimwa ibice 20% vy'ababa ku murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Abazopimwa bose bariko babasanga mu burere babamwo. Ikibazo c'uburaro buto kiri mu vyo abamaze gupimwa basaba gukemurirwa mu ntumbero yo kutanduza ababo igihe bosangana ubwandu. I Kigali mu Rwanda, ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboshye. Iki gikorwa kije nyuma y'aho umujyi wa Kigali ushyiriwe muri gahunda ya guma mu rugo, nyuma y'aho bigaragaye ko umubare w'abandura COVID-19 mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali ukomeje kwiyongera. Mu duce tunyuranye tw'umujyi wa Kigali aho Ijwi rya Amerika ryabashije kugera, wasanga abaturage babyigana bifuza gupimwa. Ikibazo cyagaragaye ni cy'abaturage bagiye bapimwa bakagaragara ko banduye, bagahisha bagenzi babo cyangwa se abo babana ko banduye. Uyu mubyeyi twasanze mu murenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro yari yishimiye igisubizo ahawe cyuko ari muzima nyuma y'uko yabanaga n'uwanduye COVID-19 atabizi. Narifite ubwoba, yaraje arabiduhisha, tukajya dusangira nawe tukaryamana, tubimenya nyuma kandi uwo musize mu nzu. Yaraje kandi n'umukobwa ukiri mutoya arabiduhisha, akajya asangira n'abana ku icupa ry'amazi, natwe tukaryamana. Kombi aje ayizi kandi ayifite, abizi ko ayifite. Asi wanjye ndamwakira. Ubwo rero ararwaye, n'ubu ngubu ari mu nzu. Niyo mpamvu nishimye ko numvaga naricitse umugongo, numvaga umutwe undya, numvaga ahantu hose nta rugingo ruzima mfite, ariko kuba mbaye muzima ndishimye cyane. Ikibazo cyagaragariye aho Ijwi rya Amerika ryageze ni icy'abaturage baba mu mazu mato basabwa kuba bakwiheza mu gihe basanze hari uwanduye, ariko bakagaragaza ko bitazaborohera bitewe n'imiturire yabo. Uyu ni umwe wavuganye n'Ijwi rya Amerika wo mu murenge wa Rusororo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Yewe nta bushobozi mfite n'abana batoya, kandi tuba mu nzu zitatuma nk'inzu y'icyumba na saro, biba bikaze nyine, nta kundi nyine sinzi. Usibye abaganga bari muri iki gikorwa cyo gupima abaturage, izindi gahunda zirimo gushyira abaturage ku mirongo, kubigisha akamaro ko kwipimisha birakorwa n'abandi bakozi ba leta batarimo gukora muri ibi bihe. Madame Ingabire Nkusi Josine asanzwe akora muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, ari mu baje gufasha abaturage bo mu murenge wa Rusororo. Yatubwiye icyo bakorera umuturage basanze arwaye kandi afite amikoro make, atamuha ubushobozi bwo kuba yakuzuza ibisabwa byose kugira ngo atanduza bagenzi be. Kubashiramo iyo tumusanze ari pozitifu, hari umuti w'ibanze babanza kumuha. Iyo turangije kuwumuha, tujya kureba iwe ahatuye, ese azabona icyumba agomba kubamo wenyine, ibyo tukabireba. Ese ibyo kurya bazabibona, niba ari shefu wa famiye ariwe utunze umuryango. Hanyuma hari ibyo kurya leta yateganyije,
ku bantu dusanganye iki kibazo kandi bari basanzwe barya ari uko bagiye gukora. Ibyo nabyo birahari, bivuze ngo rero turabanza tukamujyana tukamugeza iwe, tukamwigisha impamvu akwiriye kwiha akato, tukamwigisha impamvu akwiriye kuguma mu nzu akirinda, tukamuha ibyo kurya bizamutunga muri iriya minsi dutegereje yuko ibizami bye ibisubizo bishobora kuza nanone ari byiza. Tujya kureba uko yaramutse, uko ogisijene ye ihagaze, uko abo mu rugo bameze, niba atabanduje, niba akomeje kwiha akato. Tugenda tubasura umunsi ku munsi tukabikora raporo. Abaturage barimo gupimwa COVID-19 batoranijwe n'ubuyobozi bw'akagari bufatanije n'ubw'imidugudu bagiye batoranywa bagenda basimbuka urugo, bagafata urugo bagasiga urukurikiyeho, bagafata urundi, hagapimwa kandi umuntu wese urengeje imyaka 18. Imibare yavuye mu bipimo byakorewe mu mujyi wa Kigali ntiramenyekana, ariko Minisiteri y'Ubuzima yarayisohoye itangazo rigaragaza ko abantu 1997 aribo bantu bashya banduye COVID-19. Bigaragara ko abanduye biyongereyeho 1000 mu bari basanzwe basohorwa buri munsi n'iyi minisiteri. Mu banduye ku munsi w'ejo bagera ku 2000, abasaga 1300 nabo mu mujyi wa Kigali, bikaba bisobanura imibare mishya yarayivuye mu tugari twapimwe ku munsi w'ejo. Kugeza uyu imibare itangazwa na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko abantu 54,549 ari bamaze kwandura COVID-19, barimo 38,158 bamaze gukira, abagera kuri 638 bamaze guhitanwa n'iyi ndwara. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Tukivuga ku vya COVID-19 mu karere ka Afrika y'ubuseruko, abashakashatsi muri Uganda babandanya kurondera ingene kikiza cotuzwa bakoresheje ibiterwa bitandukanye, nyuma yaho ikigo ca leta kijeje imiti muri ico gihugu NDA mu mpfunyapfunyo cemereye umuti wakozwe n'umwarimu wo muri kaminuza ya Mbarara. Abandi bashakashatsi muri kaminuza ya Gulu iri mu majaruguru ya Uganda nabo bakoze uyundi muti uja watanguye kugeragezwa. Umenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika i Kampala muri Uganda, Ignatius Bahizi mu nkuru ikurikira. Ikigo cya leta gishinzwe imiti mu gihugu National Drug Authority NDA kivuga ko hari imiti y'amoko 3 imaze gukorwa n'abahanga mu bigo by'ubumenyi bitandukanye mu rwego rwo gushaka igisubizo cy'icyorezo cya COVID-19 gihangayikishije isi yose. Uganda ni kimwe mu bihugu bya Afurika byibasiwe n'iyi ndwara. Kugeza ubu imibare y'inzego z'ubuzima akabigaragaza ko abantu barenga 2,000 bamaze guhitanwa na COVID-19. Ayo moko 3 y'imiti arimo uwa Covidex wakozwe na Profeseri Ogwang Patrick wo muri kaminuza ya Mbarara, UBV01N wakozwe n'abahanga bo kuri kaminuza ya Makerere bafatanije n'ikigo cya leta gishinzwe ubushakashatsi ku ndwara za virusi, ubu urimo kugeragezwa mu bantu, hamwe na Covilis-1 urimo gukorwa na kaminuza ya Gulu mu majaruguru y'igihugu. Kugeza ubu umuti wa Covidex niwo wonyine uri ku isoko, indi iracyari mu igeragezwa. Abias Rwamwiru, umuvugizi w'ikigo cya leta gishinzwe imiti NDA, yatangarije Ijwi ry'Amerika impamvu Covidex yemerewe gukoreshwa mbere y'uko inyura mu nzira zose zemewe. A herbal medicine can be used before clinical trials with caution. Umuti wo mu bimera gakondo wemererwa kuba wakoreshwa mbere y'uko ugeragezwa mu buryo bwemewe, ariko ugakoreshwa no kwigengesera kandi uzirikana ko utavura. Niyo mpamvu tuvuga ko wakoreshwa kunganira ubundi buvuzi. Wibuke ko ukorwa mu bimera abasogokuruza bari basanzwe bakoresha kuva kera bivura ibibazo by'indwara zitandukanye. Igituma twe nka NDA tubigiramo uruhari nuko tuba dushaka guhamya ko ari nta kibazo watera ku magara. Ushobora gukoresha imiti ya gakondo iwawe mu rugo nk'uko bisanzwe, ariko iyo bigeze ku cyo gukora umuti mu bwinshi kugira ngo ukoreshwe na rubanda rugari, aho biba bisaba ko tubigiramo uruhare rukomeye kugira ngo twemeze ubuziranenge bw'uwo muti. So that's what we want to determine. NDA ivuga ko Uganda iri mu bihugu bya mbere byifashisha ibimera gakondo mu gutunganya imiti ifasha abanduye COVID-19. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku magara y'abantu OMS ryo rivuga ko hari ibindi bihugu byo muri Afurika byatangiye ubushakashatsi nk'ubwa Uganda. Muganga Solome Okwale akorana n'uwo muryango hano muri Uganda. We know that 9 countries are looking into this: Benin, Botswana, Cameroon, Congo, Gabon, Ghana, Kenya, Nigeria and South Africa. And in phase 2, ibakabikiye mu gice cya mbere, Uganda yageze mu gice cya kabiri cy'ubu bushakashatsi. OMS yisunze gufasha Uganda mu bushakashatsi kuri iyo miti yo mu bimera bya gakondo ishobora kuvura COVID-19.
ni igihugu kimaze gutera intambwe nziza mu gushyiraho uburyo bukwiye bwo gusuzuma imiti ya gakondo no kuyishyira ku isoko, kandi OMS ifatanyije n'ikigo cya Afurika gishinzwe kurwanya no gukumira indwara twashyizeho uburyo n'amahame byo kuyobora ibihugu mu gukora imiti yo kuvura COVID-19. Mu bihe bishize Perezida Museveni yagiye anenga abanyafurika bafite ubumenyi bwo gukora ibintu bitandukanye birimo n'imiti, ariko bakazinga amaboko bagategereza abanyamahanga kubakorera ibyo bakeneye byose. Ati iyo ni imyumvire y'ubucakara. Muri Afurika niho ubushakashatsi ku miti yo mu bimera bya gakondo bugomba gukorerwa kuruta ahandi hose, kuko aka gace k'isi duherereyemo gakikijwe na buri kimera cyose wakenera gukora imiti. Ubu buvuzi bw'imiti ya gakondo bwatunze ba sogokuru bugomba kongerwa agaciro biciye mu bumenyi kugira ngo tububungabunge. So that we improve on them and preserve their use. Museveni wahagurushye ibyo guteza imbere ubumenyi mu guhanga, yizeza inkunga y'amafaranga atubutse leta igiye gushora mu bintu byo guhanga imiti. Mu cyumweru gishize yatangije uruganda rugiye gutangira gukora imiti ivura indwara zitandukanye hamwe n'urukingo rwa COVID-19. Umuvugizi wa NDA Abias Rwamwiru avuga ko 70% ry'imiti ikoreshwa mu gihugu ituruka hanze. I think Uganda is taking a right path with all our scientists and researchers. Ati ndibaza ko Uganda irimo kuyoboka inzira nziza ikoresheje abahanga bayo yo kuvumbura no guhanga imiti itandukanye, akaba bishobora kuzadufasha mu kugabanya imiti tugura hanze. Ubu 70% y'imiti dukoresha mu gihugu ituruka hanze, bivuze ko ubu bushakashatsi ku miti itandukanye ari bwiza ku gihugu, kandi biduhesha ishema kubona abahanga bacu ari bo bafashe iya mbere mu karere kose mu gushakira igisubizo icyorezo cya virusi duhanganye na this current viral infection. Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko imibare y'abandura COVID-19 n'abihitana mu gihugu itangiye kugabanuka. Ibi babikesha gahunda ya guma mu rugo yo kumara iminsi 42 ubigeze mu cyumweru cya 4. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Mu Rwanda mu karere ka Rubavu haraye harangiye irushanwa ry'isi muri volleyball ikinigwa ku musenyi bita beach ball. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda adutegurira amakuru ya sport n'imikino mu gihugu cy'u Rwanda. Mu mukino w'intoki wa volleyball ejo ku cyumweru mu Rwanda harangiye irushanwa mpuzamahanga rya volleyball ikinirwa ku mucanga beach volley. Iri rushanwa ryaberaga ku Gisenyi mu karere ka Rubavu ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu, ryahuje amakipe mu bihugu birenga 30 byo hirya no hino ku isi. Ku ruhande rw'abagabo igikombe cyatashye mu ikipe yaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ko amakipe yahuriye ku mukino wa nyuma yombi yari yavuye muri icyo gihugu. Mu bagore naho ikipe yabaye ya mbere niyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinze y'Abadage ku mukino wa nyuma. Muri rushanwa u Rwanda rwari ruhagarariwe n'amakipe 4, abiri y'abagore n'abiri y'abagabo. Mu bagore hari haserutse ikipe ya Valentine Munezero afatanyije na Charlotte Nzayisenga, hakaba kandi ikipe ya Benita Mukandayisenga na Claudine Musanabageni. Mu bagabo ikipe imwe yari igizwe na Olivier Ntagengwa wari uri kumwe na Hakumuntu Kavalo, indi kipe ikaba yari igizwe na Fils Habanze Ntwari hamwe na Yves Mutabazi. Muri aya makipe 4 atatu yasezerewe atarenze icyiciro cy'amajonjora. Ikipe yagerageje guhanyanyaza ikaviramo mu kimwe cy'umunani kirangiza ni ya Valentine Munezero na Charlotte Nzayisenga. Uyu mukinnyi Charlotte Nzayisenga arasobanura ikintu cyateye urujijo kirebana n'imyambarire y'abakinnyi b'abakobwa amakipe yarahagarariye u Rwanda, cyane cyane ko yari itandukanye n'iy'abakobwa bo mu yandi makipe. Umunyarwandakazi ntago njye mbona mu mikinire yacu ntago twambara ubusa, dukina twikwije, niyo mpamvu yabiteye. Ngira ngo mu muco wacu ubushize ubwo twakiraga iyi World Tour ntago byagoranye kuko twari twarabivuze before yuko competition itangira, ariko ubu ngubu habayeho akantu ko kurangara gato ntitwabivuga, ariko twabisabye uhagarariye irushanwa yabitwemereye, cyane ko ari nawe wari uri hano ubushize. Irushanwa rya beach volley dukina n'abantu bambaye udukariso tubistri, ariko mu muco wa Kinyarwanda aho tugiye gukina hose twambara amakabutura. Ntago ari ubwa mbere bibaye, wenda nuko byabereye iwacu ntitubivuga, ariko iyo tuzagenda tubivuga tukiri hano mu Rwanda ko tutazambara nk'ibindi bihugu. Nta munyarwandakazi wakinanye ikariso, njye niko mbyumva. Tukiri muri volleyball kandi ikipe y'igihugu y'u Rwanda y'abakobwa batarengeje imyaka 20 yasize umugani mu irushanwa ry'igikombe cy'isi ryaberaga mu Buholandi no mu Bubiligi, rikaba ryararangiye ejo ku cyumweru. Iyi kipe iyobowe n'umutoza Christophe Mudahinyuka yatakaje imikino yayo yose uko ari 7 kuva ku cyiciro cy'amatsinda kugeza ku ntera yo guhatanira imyanya itandukanye. Iyi
iyi kipe y'abangavu b'u Rwanda muri volleyball yarangije ku mwanya wa 15 ari no wa nyuma yo gutsindwa n'Ubuholandi, Brazil, Argentine, Turkiya, Thailand n'Ububirigi. Ikibabaje kurushaho nuko muri uko gutsindwa kw'ikipe y'u Rwanda muri iyo mikino yose itashoboye kubona iseti n'imwe y'imbuza kurahira. Yari Claude Munyandinda, i Kigali. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakunzi b'imikino na sport ntitwabibagiye. Mu gihugu c'u Burundi, umurwi wa Dinamo wa basketball ejo kwa Mungu niwo watwaye igikombe citiriwe uwahoze arongoye Burundi Petero Nkurunziza, watsinze urunani ku munota wa 65 kuri 61. Urongoye uwo murwi amenyesha ko mu mwaka uza bazokora cane kugira ngo batware ibikombe vyose bazokinira. Inkuru ya mugenzi wacu Desire Hatungimana. Ku kibuga cibuye muri komine ya Mwumba intara ya Ngozi, ahari ibibuga vyubatswe na Petero Nkurunziza, niho urwo rukino rwa nyuma hagati ya Dinamo n'urunani rwabereye. Imbere y'abantu isinzi kugera mu gace ka gatatu, umugwi w'urunani niwo wari imbere, uza gutakaza urukino mu minota ya nyuma ku manota 65 kuri 61. Richard Patrick Ngwizuruvugo, umumenyereza mushasha w'urunani, amenyesha ko agifise vyinshi byo gukosora kugira umugwi we usubire kuzura twara ibikombe. Novuga yuko ndibaza tutagerageje kwitanga uko bishoboye kose, kandi bavuga neza mu kirundi ciza ngo abana babiri agatsinda umwe. Novuga ko musanga ari ico ko twakinye umukino mwiza tugitangira gushika duheze. Numva ko amahirwe make twaronse ko abantu kinyo cy'amanota baditsinze si cyari cyinshi, ariko ndabona ko harimo vyinshi umuntu ategerezwa guma kosora agwana yereka abana yuko ejo ari vyiza, ko duse abana bakiri batoyi benshi n'amastrategie menshi, ari utuntu twinshi tutudeshe umuntu ategerezwa gukosora. Ndibaza ko nitwaronka akanya ko gukosora, ndibaza ko bizogenda neza. Muri Dinamo hoho karakamwemwe kenshi kubona batwara igikombe. Umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko gutwara igikombe utsinze urunani biryoshe kuruta ibindi vyose. Twayiteguye n'inguvu, nashaka ishimire n'abakinyi kubera umwanya twamaze ko turitegura nibo baciye babikora babishyira mu ngiro ibyo twaba twaravuganye. Umugwi w'urunani nivyo umugwi ukomeye cyane, kandi nuza gukina nawo ngo uraza kuvaho kugira utsinde, mugabo urashobora gukoresha inguvu zindi gusumba izo bakoresheje kugira ushobore gutsinda. Rukundo Jodassin arongoye umugwi wa Dinamo aremeza ko uno mwaka utabagendeye neza cyane, ariko ko muri rusangi bashima. Umwaka tuwevariwa yuko wagenze neza, kuri twebwe ntitwatwaye amakupe nk'ayo twaba dutwara, ariko encore une fois izindi ekipe nazo zaravyigenjejemo neza, kandi je les félicite. Babaye shampiyona ya Bujumbura, shampiyona national, twavuze amakupe ashika kuri 3 muri iyi saison. Urumva ni kuri twebwe umwaka wagenze neza, navyo tumenyereye ko amakupe menshi arengayo. Ntiwari umwaka woroshe, wari umwaka waciyemo muri association, muri federation ibintu bitoroshe, mugabo waratevye urahera kubera abantu bashinga ntahe, ariko twe tubona ko vyagenze neza. Warongoye uwo mugwi aramenyesha imigambi afitiye umugwi wiwe mu mwaka uza w'inkino. Cyambere tuzokora no gusubira tukunga umukinyi, twaranforsa equipe, twagira amarecruitment, twaforma, kandi kubera turabona yuko twacakeneye kwiha inguvu zindi ziri tuzo twari dufise ubu. Nivyo tuzogira kugira dusubire dutware tube champion Bujumbura na champion national, nico kibanza cy'iwacu mu bisanzwe. Iri higanwa ryitiriwe uwahoze arongoye Burundi n'ubwa mbere ribaye mu Burundi. Umugwi wa mbere wahawe igikombe n'imiliyoni 2 mu mafaranga y'amarundi, wa kabiri uronka imiliyoni n'igice, nayo wa gatatu utahukana umuliyoni. Iri higanwa rero bikaba bitegekanijwe ko rizohora riba uko umwaka utashe. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iwanyu mu ntara nakaryo Ijwi ry'Amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose. Iwanyu mu ntara ni cyanyu. Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi ry'Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda kandi no ngaha duce tuba turabangiriye ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo vyari biremeshejwe na jewe Diane Nininahazwe. Dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe vyongere bashikire, muri bo harimwo Fasila Gebeho. Ahanje turaza kuba turi kumwe mu makuru y'igihe c'isaha 1:30 z'ijoro ku masaha yo mu Burundi